narahatswe Imana irakinga, mba narapfuye none ndi muzima. Sinumva uko noshima bibereye, ariko abantu bose bagize ico bakora, Imana izobishura ibirenze ibyo bakoze incuro nyinshi. Ntaco bitwaye ivyo ucamwo vyose, namba ukiri muzima hariho ivyizigiro. Kaze kuri Femi TV, twari tubakumbuye, abo dusanganywe twongeye kubakira, abashasha turabahaye ikaze. Ubuzima bwanje bwavuye habi, nico gituma nizera ko uwanzigamye ico gihe atokwemera ko ngenda akagirire. Arankunda, ivyo ndabizi. Uno musi nkwije imyaka 37 y'amavuko, nkaba maze imyaka 19 nkijijwe ngendana na Yesu kuva 2007. Uno musi ngomba kuvuga ku buzima mfise, urugendo nagize, ibyo twahuye biteye ubwoba, ivyanyigishije, ivyankomeje, bikaba vyatumye uno musi nshobora kugira ico mvuga. Abantu benshi barabona umuntu avuga canke akora ibintu bitandukanye, bakamwibazako, bamwe bakamucira urubanza, abandi bakamuvuga ugutandukanye ata makuru afadika kandi atomoye bafise y'ikibimutera. Hari ico wowe unziko canke umbona ko kigutera kunyibazako ugutandukanye ukaba udafise amakuru yizewe? Wombaza ico ushaka cose canke ukambwira uko unzi nuko mbona, namba ari inama ungira canke intererano umpa, yaba mu mico itandukanye y'ubuzima tubayemo, ariko vyose bikorwe mu rupfasoni, mu mvugo yubaka. Murakoze. Aho tugeze ndagomba kubabwira ukuntu nakuze mfise ubwoba, ntinya abantu, mfise isoni zo kuvuga, ntifitiye icizere, n'ukuntu vyahindutse nkaba narakize bwa bwoba bwose, ntagitinya kuvuga mu bandi, naho nakuye kwigirira icizere nari naratakaje. Birafatanye n'ubuzima ukuriyemo, aho ukuriye, abo mukuranye, n'ivyo muhura navyo, yaba ivyo ubwigwa n'ivyo ugenda urabona. Nk'akarorero, urashobora kuba wakuze ubwigwa amajambo atakwereka agaciro ufise, akwereka ko ataco umaze, ko ataco uzovamwo, ko ataho uzogera, n'ibindi vyinshi bitari vyiza. Nawe utoba wabibwiwe n'abavyeyi, warabibwiwe n'abo mwakuranye, n'inshuti, n'abo mwegeranye. Aha ndazi ko ntari umwe, kandi sinari mbaye wa mbere. Turakunda kuvyumva kenshi. Ivyo rero bikarema muri wewe ikintu gihuye n'ivyo wumvise, bikakwicira amarangamutima. Jewe nakuranye ikintu nabwiwe ko ndi mubi, nkuranzi nyene ko ndi mubi, birambuza kumva ko ndi umuntu nk'abandi, nkisanga hari ahantu hashobora kuvuga mu bandi, hari abantu ntinya kwegera canke kuvugisha kubera uko basa, uko bameze, aho bava, kubera ivyo bamvuze ko ntanabwiwe directement. Ariko Imana ishime ko kuba yarankirije ivyo vyose, ubu nkaba ntarahindutse, mfise ico mvuga atagutinya, nuko yabonye ko hari abantu izontumako bisaba ko negera, mbwira atabwoba. Birashoboka ko nawe uno musi uri kuranyumviriza, uri mu bagenewe ubutumwa. Bandanya wumvirize. Naramenye ko nsa n'Imana maze guhura na Yesu. Naramenye ko ndemwe mu buryo bw'igitangaza. Mumbona nsa gute? Mumbwire namwe. Visi imyaka 3 hari igihe c'ugwimo kwa 93, ubuzima bwanje narahazwe kubwakwa. Imana irandokora, ndagaruka aho nari mvuye. Ubwo yari inyongeye iminsi yo kubaho kugira nzo yishingire intahe no musi. Nta kintu na kimwe Imana ikorera ubusa. Kuba yarandinze ico gihe, yarabona ko muri kazoza hari ico izonkoresha kubw'ubwoko bwayo n'ubwami bwayo. Reka mbwira umuntu wese ari kudukurikirana hano, ubuzima bwawe ni imbuto yatewe n'Umuremyi, ni ntizo kandi wabuhawe kubw'umugambi. Uravye neza ukuri kurabaho, usanga uri kubaho ubuzima ufise intumbero. Uno munsi ndahimbaza imyaka 37 yo kubaho. Ndashima ko mfise ico nirata, kumenya Kristo no kubaho ndamukorera. Ndazi ko hari ivy'Imana yandemeye n'ivyo yampamagariye kubamwo. Ikomeze inshoboze kubikorana umwete n'ubwira, kugira ubwoko bwayo bukomeze guhezagirwa. Reka nifurize umuntu wese kubaho neza. Aho tugeze ukaba wumvise ubutumwa wo busangiza abandi, bo basangize. Ukuri n'ukuri, kandi
kurabohora. Narabohotse, ndafise isezerano kandi ndafise Imana. Ndangije ndabifuriza kumenya ko urugendo ugendana n'Imana rutaburamwo ibigeragezo, ariko hamwe n'ivyo duhumure iratwitwararitse. Uzobaho uko wizeye Uhoraho. Komera, dusubire ubutaha. Yesu abagirire neza.